Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese mu makuru y'uno mugoroba ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abadafize ivumbi na gato yadakoze amaguru hasi, agaruka ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba kuri uyu wa gatanu, turi kwigenekerezo ya 20 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu. Tugaruka ku makuru akomeye cyane rero abakomeje kugenda aravugwa ngaha by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, ndetse tunarabira hamwe andi makuru abakomeje kugenda aravugwa cane cane hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu nkuko bikomeje kugenda biragaragara muri aya masaha y'umugoroba. Nkuko bikomeje kugenda biragaragara, biravuga ko rero ngaha muri Cibitoke igisirikare gisanzwe kirakorera ngaha mu ishamba rya Kibira, by'umwihariko kigizwe n'ingabo z'abarundi ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye, biganjemo abasanzwe barakorera cyangwa banabarizwa mu mihari igiye itandukanye nka FDLR ndetse na FRN basanzwe barakorera muri ibyo bice. Biravuga ko rero bahejeje kwakira ibikoresho bimwe na bimwe by'intambara, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ibindi adafise by'umwihariko ivumbi na gatoya, aremeza neza yuko by'umwihariko ibice bimwe na bimwe byaho muri iryo shamba byamaze kugenda birakira ibikoresho. Ibimenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi birakomeza kugenda bigaragaza neza yuko igisoda c'u Burundi cane cane ku bw'amasoko yacu araturuka ngaha by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Abasoda bakuru rero baremeza neza ko ibikoresho bimwe na bimwe byatanguye kugenda by'umwihariko byerekeza ngaha muri iyo ntara Cibitoke, hasanzwe hari umupaka uhuza igihugu c'ibanyi c'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi hakaba hasanzwe harabarizwa by'umwihariko n'undi mupaka uhuza RDC n'igihugu c'u Burundi. Haribazwa icyo rero by'umwihariko ibyo bigwanisho byoba bigiye kuba biramarishwa aho ngaho. Icyakora bivuga ko rero igihugu c'u Burundi cyo kigifise umugambi wo kugerageza gushotora igihugu c'ibanyi cy'u Rwanda, akanaye impamvu rero cyabashije kuba cyo kugara imipaka, ndetse gushika ubu ngubu kikaba kimaze iminsi kirakora n'amanama. Icyakora kandi nkuko turaza kugenda turanabigaruka ko bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye mu gisoda c'u Burundi ntibemera uyu mugambi, bakavuga ko rero bo bakomeza kugenda barawamagana. Turaza kurabira hamwe kandi amakuru yandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, cane cane by'umwihariko aho turaza kurabira hamwe amakuru yihuta ariko aravugwa nga ku mugabane wa Afrika, nkuko ikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihugu c'ibanyi c'u Rwanda batanguye gukingira by'umwihariko ikiza cy'ubushita kizwi nka Mpox, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turaza kubirabira hamwe tunabigarukaho muri kino kiganiro cyacu mu buryo bwihuse cange mu buryo burambuye muri rusange. Turaza kandi kugaragaza no kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane by'umwihariko ku bitero bikomakomeye cyane byaje kugenda biragabwa by'umwihariko n'umuhari wa Hezbollah ukorera muri Libani. Mu nyuma y'iko rero imwe mu bikoresho byabo by'itumatumanaho bivuga ko rero byo byarinjiriwe n'ikoranabuhanga yo muri Israeli. Biravuga yuko rero by'umwihariko amakuru yihuta ndetse atanafise ivumbi na gatoya by'umwihariko nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta by'umwihariko nkuko bikomeza kugenda biratangazwa nuko bamaze kugaba ibitero biremereye cyane bishobora no kuza by'umwihariko kwangiza byinshi nga muri kino gihugu, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Naho ibya Republika RDC ishaka gukora u Rwanda mu jisho bikomeje kugenda birafata indi ntera, mu gihe nyine Hezbollah imerewe nabi na Israel, ariko nayo ikaba yamaze kugenda yihimura nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kurabira hamwe rero n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muri uno mugoroba, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ngaha imbere mu gihugu cacu c'u Burundi, abari by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, ibihugu by'ibanyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari by'umwihariko mu gihugu ca Kongo, abatwumviriza bari mu Rwanda,
abarundi batwumviriza bari muri Uganda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afurika yo hagati ndetse n'ahandi, mwese turabahaye ikaze muri bino biganiro bizacu, aho tugaruka ku makuru akomeye cyane abakomeje kugenda aratangazwa. Niba ari ubwa mbere usenga hari by'umwihariko kabutura episode ko yanditse sabone episode ko kugira ngo ubashe kuja urabana natwe 5 kuri 5 ubashe kugenda urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubashikiriza, aho by'umwihariko tuba turiko turabagerezaho nido ry'amakuru yihuta cyane abari ingenzi. Reka amakuru rero tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse abanyagihugu bamwe na bamwe bakaba batanguye kugenda baragira ubwoba bwinshi cyane. Hari bamwe mu banyagihugu rero by'umwihariko bavuga ko ubwabyo kuba barugaye imipaka ihuza ibihugu byombi rero by'umwihariko byabereye akamaramaza, mu gihe by'umwihariko bari basanzwe by'umwihariko bajya gukora akazi cyangwa se gushakira amaramuko by'umwihariko mu gihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Mu nyuma y'iko kandi haherutse kugaragara amakuru avuga yuko rero ho harabaye inama zikomakomeye cyane, biravugwa yuko rero General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi yoba yaramaze kugenda ategeka yuko ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare byakwimurirwa ahanga muri Cibitoke. Igisirikare ciriko rero cirimurira ibigwanisho bikomakomeye cyane ku mupaka Burundi burahana n'u Rwanda cane muri Cibitoke. Iyo myiteguro ngo ikaba igamije kugira ibitero kuri icyo gihugu c'u Rwanda, ariko kandi bamwe mu basirikare bakuru basa n'abatemera uwo mugambi wa General Neva, ndetse by'umwihariko nabo bakomeje kugenda barafatanya. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira, akaba agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ku ruhande rumwe bamwe by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko badashobora kuba bokora iryo kosa, mu gihe bazi neza yuko icyo gihugu cibanyi cy'u Rwanda ari kimwe mu bihugu gushika ubu ngubu ngaha ku mugabane wa Afurika gifise ijambo rikomeye cyane, ndetse kugeza ubu ngubu rero akaba ari kimwe mu bihugu nk'uko bikomeje kugenda biradusumira canke nk'uko bikomeje kugenda biragaragara gisanzwe by'umwihariko gifise ibikoresho bikomakomeye cyane, igisoda gikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko bivuga ko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeje kugenda harategurwa amatora, ariko bamwe bakaba bibaza uburyo amatora ashobora kuba yo kwitwara cyangwa se uburyo ashobora kuba yogenda mu gihe gikomeza kugenda ribonekeza ibibazo bigendanye n'ubugizi bwa nabi, kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bikomeza kugenda biribonekeza. Hari bamwe batajya umunwa bakavuga ko rero General Major Evariste Ndayishimiye iyo bari kugerageza gushaka kuzosubiza Uburundi mu bihe byahise cyangwa mu kahise, aho bavuga yuko rero by'umwihariko ashaka kuzabasubiza mu bihe byari biteye ubwoba igihugu c'u Burundi kigeze kugenda kiranyuramo. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko rero by'umwihariko ibingi iri kosa baramutse barikoze baba birahuriyeho umuriro, mu gihe bariko barafatira ingero ku bikorwa bimwe na bimwe by'igisirikare c'u Rwanda. Bivuga ko rero icyo gisirikare coba cyarakoze amaoperasiyo menshi cyane agiye atandukanye, harimo operasiyo rero bita operasiyo Kitona rero zakorewe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hakiyongeraho rero n'izindi operasiyo bariko barakora abasoda bamaze imyaka myinshi b'igihugu c'u Rwanda barakorera mu gihugu ca Mozambique mu bice bya Musimbo da Praia, ndetse by'umwihariko nga mu ntara ya Cabo Delgado. Hakiyongeraho rero ibikorwa by'indashikirwa bagiye barakora by'umwihariko muri Republika ya Central Africa kwa Perezida Faustin Archange Touadera, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Bikaba ari bimwe mu bintu bigaragaza ndetse bikanerekana neza ubushongore n'ubukaka bw'icyo gisoda cy'ababanyi c'u Rwanda. Ibi rero by'umwihariko biravuga ko rero inama yari iherutse kubera nga muri iyi ntara yarabiraga hamwe ndetse no kwigira hamwe uburyo bozotanguza ibitero. Ibi kandi bariko barabikora mu rwego rwo kugira ngo bereke isi yose ko bariko barashaka kugerageza kugarura amahoro n'ituze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi bivuga ko rero bo bafise umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Icakora inzego z'umutekano z'icyo gihugu by'umwihariko cane Perezida Paul Kagame arongoye icyo gihugu, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare c'ico gihugu kizwi nka RDF, yavuze ko rero u Rwanda ruhora rwiteguye ndetse by'umwihariko rwiteguye ata muntu n'umwe runasaba uburenganzira bwo gucungera ndetse no kurinda by'umwihariko ubusugire bw'icyo gihugu.
amajambo amwe namwe rero y'abo bategetsi aratera ubwoba cane cane igihugu cacu c'u Burundi ku buryo rimwe na rimwe by'umwihariko bavuga ko vyoba ari ubwiyahuzi. Bamwe mu begereye Generali Major Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda bamusaba yuko rero by'umwihariko yoreka ibikorwa nk'ivyo by'ubushotoranyi, ariko kandi bivugwa yuko rero amajwi menshi akomeje kumuganza arakomeza kugenda amubwira yuko rero atarakabaye kuba yo kwinjira mu bikorwa nk'ivyo ibikorwa bishobora by'umwihariko kuzakwegera abarundi ibihe bitari byiza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Dukomeze turabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravuga nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Inyuma yo kugurura ikese ihiganwa ry'imiduga by'umwihariko ubu ngubu akavumbi kari kose aho bariko rero barishusha kumwe rero n'ivyuma vyabo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Isiganwa ritanguye by'umwihariko mu kwizamura aho rero imiduga ishika kuri 12 itanguriye rero mu kwishusha mu kiyaya cya Byegwa ni mu ntara ya Ngozi mu gice rero cya mbere bita Essai Libre, aho rero bariko basura akavumbi rero mu gusiganwa bongera baraba ko rero ivyuma bimeze neza, agatsembwa mu ntumbero rero yo gutegura igice rero gitangurira ibindi bice rero by'umwihariko bikomakomeye cyane kizoba kwigenekerezo ya 21 ndetse na 22 uku kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Ibyo birori kandi byatewe iteka kandi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati by'umwihariko y'igihugu uwo kwivuna abansi uw'inkino ndetse n'imico kama, hamwe rero na buramatari w'intara ya Ngozi ndetse n'abandi bashitsi biteka abashishikiye byari bikomakomeye cyane. Hari bamwe kandi mu bajejwe ibikorwa by'ubutabazi cane aho by'umwihariko baje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu c'u Burundi hagiye gutangura ihiganwa rikomakomeye cyane. Hari bamwe rero by'umwihariko mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo by'umwihariko bagomba kuba bahita baramera ubashije kuba yogira ikibazo muri bino bikorwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cange nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ngaha mu gihugu c'u Burundi rero harakomeje kugenda hibonekeza inkino zikomakomeye cyane ziriko by'umwihariko akaba ari bimwe mu bikorwa bikomeje kugenda biragaragara byerekana neza yuko igihugu c'u Burundi kiriko kirava mu bihe bya kera kikomeza kugenda by'umwihariko kirajya mu bindi bihe nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amahera angana by'umwihariko na miliyoni imwe na miliyari imwe na miliyoni amajana 2 y'amadolari y'amanyamerika niyo rero azotangwa n'igihugu c'Ubuhinde kugira ngo azofashe rero mu mugambi ugiye gushigwa mu ngiro rero wo gukarihiriza ubwenge ugwarukanga mu gihugu c'u Burundi. Ibyo nabyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'iyamakungu Albert Shingiro, aho rero ubwo bushikiranganje bwaramutse rero bwaje gusinya amasezerano yo gukorana n'ishirahamwe rya UNFPI Burundi ku igenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka wa 2024 nga mu gisagara c'ubudandazi by'umwihariko ca Bujumbura. Aho Albert Shingiro yaragize ati uwo mugambi ugamije gushigikira rero ugwaruka rwacu, murazi yuko rero kenshi rudashobora kuronka akazi gashobora rero gukwira bose. Twarashoboye rero kugira ibiganiro n'igihugu c'Ubuhinde n'ishiramwe mpuzamakungu ONU kugira ngo rero turabe ingene icyo gihugu c'Ubuhinde cyofasha kandi cyaremeye gushiramwe rero uburyo kugira ngo baze gufasha rero ugwaruka mu bisata bigiye bitandukanye cane mu kugwigisha ingene gushiraho rero imigambi y'iterambere by'umwihariko mu kwigisha kandi by'umwihariko n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe kandi by'umwihariko bakaza bararusanga aho ruherereye. Yabandanyije amenyesha uwo mugambi rero ko uzoraba amakomine ashika kuri 30 ari mu ntara zitandatu arizo Makamba, Cankuzo, Gitega ndetse meri ya Bujumbura ndetse na Bujumbura ndetse nayo ngo naho rero mu misi iza ibyo makomine n'intara bizoba byahindutse ngo bazoyaga nabo rero babafashije kugira ngo bakwirikize rero iyo ntunganyo nshasha muri icyo gikorwa bashizeho umukono.
yongeye ati umukono rero watewe ko hasigaye umugambi ko tuwushira mu ngiro. Kugira ngo tuwushire rero mu ngiro ugwaruka rurasabwa gufata iya mbere kugira ngo rushobore rero gushiraho imigambi y'iterambere, hanyuma rero FNAP ice rero ibaguma hafi kugira ngo ishobore kuba yobafasha gutyo iyo migambi y'iterambere igende neza cane mu gusumba. Ibi kandi bizokorwa n'uwo mugambi ngo harimo rero cane gufasha ugwaruka kugira amagara meza mu bigendanye n'amagara y'abantu, ibigendanye no kwigisha ingene goza rurakora imigambi myiza kugira ngo rushobore kwiteza imbere, hamwe n'igisata rero kijanye n'amaradiyo ugwaruka goza rero rurakoresha kugira ngo ruze rero rurahanahana ibikenewe byose kugira ngo n'utari hafi rero ashobore kwiga ingene yo kwitunganyiriza imigambi. Nkuko kandi bikomeje kugenda biragaragara, ibindi bikorwa bimwe na bimwe bikomeza kugenda biragaragara ndetse binerekana neza yuko igihugu cacu c'u Burundi gikomeje kugenda kiragerageza by'umwihariko kubandanya gutekereza kugwaruka ndetse no ku bindi bikorwa bimwe na bimwe, ariko kandi bakaba bakomeza kugenda barasaba yuko ugwaruka rusanzwe ruzwi nk'imbonerakure nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi rwagerageza by'umwihariko gucisha makeya mu rwego rwo kugira ngo umutekano ubashe kuba wobasha kugaruka. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iri mu mugambi wo kwakira rero abanyarwanda bashika muri 6 barimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibituma benshi bibaza icakurikiraho rero mu mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ubundi usanzwe uhagaze nabi cane muri ibi bihe waramaze kugenda urazamba. Kuri ndi ruhande kandi ubwoba bw'intambara burakomeza kugenda bwiyongera mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nubwo by'umwihariko bakomeje kugenda bayisaba yuko yoreka ibigendanye n'ingwano, yo ntago yigeze irashira uwo mugambi hasi. Mu nyuma y'iko rero mu mezi yaheze baragiye barakubita agatoki kandi bavuga ko rero bo bashaka kuzatera igihugu ciciba iki gihugu c'u Rwanda, ariko kandi ubu noneho hakomeje kugenda haritegurwa izindi ngwano zikomakomeye cane zishobora kuzasiga by'umwihariko umuhari wa M23 umerewe nabi cane. Icyakora kandi ku rundi ruhande uyu muhari wa M23 nawo ukomeza kugenda ugaragaza ndetse unerekana neza yuko udafise ubwoba na gatoya, ukaba ushimangira ndetse werekana neza yuko witeguye gukomeza kwigwanaho. Hari abasesanguzi kandi batajya umunwa bagaragaza neza yuko igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atabushobozi gifise rero bwo kuba co kwivuna uyu mwari wa M23 ukomeje kugenda by'umwihariko urafata ibice byinshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda aratangazwa mu nyuma y'ingwano ikaze cyane yari imaze icumweru cyose. Kuri ubu ngubu rero igihari nuko abakomando ba M23 rero babashije kwambura Ruda Urunana rero umunyakenyakazi w'umushoferi wari washimutiwe ibinza n'inyeshamba z'umuhari wa Ruda Urunana nkuko biriko biratangazwa. Ihuriro AFC rero gibombiyemo imihari ya politike n'iyitwaje ibigwanisho irimo nka M23 yasobanuye ko rero mu nyawo usanzwe atwara ikamyo yashimutiwe muri grupuma y'abinza teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko biko biratangazwa. AFC yagize iti abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa aribo rero FDLR Ruda Urunana bashimutse umunyakenyakazi utwara ikamyo witwa Florence Wanza Munyao muri Kisiguro rero grupuma ya Binza kwigenekerezo ya 27 Kanama mwaka wa 2024 ku isaha y'isasita nk'uko biko biratangazwa. Bivuga ko kandi umuryango w'uyu munyakenyakazi kwigenekerezo ya 28 Kanama 2024 wagiye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya gusaba guverinoma kumubohoza, gusa byagenze kwigenekerezo ya 3 Nzeri by'umwari kugitegereje igisubizo. Komiseri muri komisiyo rero ya Kenya ujejwe gukurikirana ibikorwa by'inteko ishinga amateka Johnson Mutama rero yasabye minisitiri w'intebe akanaba na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi kubohoza uyu munyakenyakazi mu maguru masha.
Mutsama wabaye umusenateri mu karere ka Mucakozi yarageze ati ndasaba minisitiri w'intebe anasanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubohoza Grace Uwanza Mnyaho umunyakenyakazi w'umushoferi w'ikamyo washimuswe na FDLR umwe rero mu mitwe igize ihuriro ry'ingabo za Kinshasa hari ku igenekerezo ya 27 Kanama nk'uko biko biratangazwa. Umunyamakuru rero Juma Agi wo muri Kenya rero nawe yatabarije rero uyu munyakenyakazi anenga guverinoma y'igihugu cyabo ikomeje guceceka mu gihe rero akiri mu maboko y'ababagwanyi ba FDLR. Umunyamabanga mukuru rero muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'akarere Roseline Katohe Njogo yasubije uyu munyamakuru ko rero guverinoma iri gukurikirana ici kibazo. Roseline kandi yanasobanuye ariko ko amakuru yaho ikibazo kigeze gikurikiranwa atashyirwa ku mbuga ngurukana bumenyi bitewe n'uburemere bw'ico kibazo. Mu nyuma y'ibyo byose rero abagwanyi ba M23 rero banze kurebera batangiza ibitero bikomakomeye cyane kuri Ruda Urunana ndetse na FPP imihari igizwe n'abahoze ari abagwanyi ba FDLR bafise ibirindiro mu bice bya Binza mu ngwano yari maze icyumweru kirenga rero kuri uyu wa kabiri uheze nibwo homenyekanye amakuru by'umwariko twabashije kugenda turamenya muri kano kanya gaheze ko rero uyu munyakenya yabohojwe na M23 mu gace ka Nyamirima garereye muri grupuma ya Binza teritwari ya Rucuro. Uyu munyakenya yahise yoherezwa i Goma kugira ngo afate indege imugeza i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ntiharamenyekana neza rero abagwanyi ba FPP ndetse na Ruda Urunane baguye muri izi ngwano. Twagerageje rero kuvugana na bwana Lawrence Kanyuka mumvugiza avugira M23 mu bya politike ariko ntitwobasha kumuronka ku murongo wiwe w'itelefone aho zimwariko bigaragara yuko nawe yarahuze. Ibikorwa bimwe na bimwe nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo birakomeza kugenda byibonekeza zimwariko ariko kandi bamwe baranenga guverinoma y'icyo gihugu kuba ikomeje kugenda irarebera ibikorwa bimwe na bimwe ndetse bitari byiza bikomeza kugenda birashira zimwariko n'ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga kuko byakomeje kugenda biratangazwa. Dusubira mu masaha ari imbere.